Ici, nous venons de libérer les mots de Moussongi. Mitimingi aussi a été libéré. Nous sommes avec les Wazalendo, le VDP de Massissi. Ici, nous sommes dans le secteur de Katoi, territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Wazalendo kabisa wanafanya kazi, tuko pamoja na komanda Movement Coalition CMPDN kabisa, ambayo yeye peka anaongoza hii vita ya kupiga adui kabisa. Adui kanapigiwa vikali kabisa. Victime. Oh haleluya, nasetse ibihome byinshi, ijoro ryanje ryase gucya, ndi hano nimba hari cyo fasha. Yo amajambo yaheze nta na dedadi dudode nkigira. Oh muri myazi y'ukusho rekumpiza, singishoboye yo ndananiwe, ndaregeya zara. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, bakunzi ba BM4 News mu nkundire, ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cy'agatondo k'indukirezo rya 21 Rusama uno mwaka turimo 2026. Muri kino kiganiro cyacu tugiye kwibanda kuri izi ngingo nkuru tugiye kubabwira. Turaza kuyagira hamwe kubijanye n'imigwano yabaye ku munsi w'ejo, aho muri territoire ya Karehe FARDC yishe abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda ndetse inigarurira n'ubuce butari buke ngaha muri territoire ya Karehe. Turaje tubabwira ubwo buce ubwo ari bwo ndetse n'ingene ama operation yasoboye kugenda. Aya ni makuru tubabwira n'ibijanye n'imigwano yo ikirabera muri territoire ya Fizi hariya mu Minembwe, inyuma yuko tubabwiye yuko igisikare cy'u Rwanda RDF cyagavye ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ibitero neza na neza ku birindiro vya FARDC ndetse bikarangira banarashe ibitaro bikuru vya Mikenke vyagiye kurangira mu masaha y'umugoroba. FARDC nayo ikoze akantu kumutse ihitana inyeshamba zitari zike z'igihugu cy'u Rwanda. Turaje tubabwire kino gitero uko cagenze ndetse n'ivyashoboye kononekara nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zari zisanzwe ziri muri Mozambique, amakuru
amaze kuzahabona nuko zongewe ikiringo na leta ya Mozambique na rijya muzi ko hari intumwa ya Mozambique yamute president wa Mozambique yahora mu gihugu cy'u Rwanda kumbura ibyo bafunditse nuko igisirikare cy'u Rwanda kigiye kongerwa ikiringo hari muri Mozambique ariko bakavyongerwa atankunga canke atamfashanyo ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye ku bihano kino gisirikare cy'u Rwanda cyafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo twaje tuyabwire uko vyagenze muri rusange muri kino kiganiro nobwiye yuko tuzo kubabwira ibijanye n'ivyinshi tuzo kubabwira kubijanye n'imigwano irabera hano ku butaka bwa Kongo. Twamaze kuba tubategurira turaza kubabwira vyinshi kabisa, tubabwire uko ibintu vyagiye biragenda hariya muri Warekari no muri Masisi. Hari ibitero vyagiye birahabonekana kandi vyinshi cyane, turaje tubabwire ukungene vyagenze muri rusange. Tutaza kubabwira n'imiryango itari mike mu gihugu cy'u Rwanda ibandanya kubura babo bagwa ku migwano iri kirabera mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Tongera tugaruke ku bijanye na drone yagaragaye ku butaka bw'u Burundi ivuye mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo, nubwo twagize tubabwira ko twakibabwiye amasaha y'ijoro tutarabasha kumenya by'ukuri iyo drone yari yibiki yarizamwe n'iki, ariko twamaze kuba dukora yandi matohoza yizewe kandi yimbitse tuza kubabwirira mwa kino kiganiro. Making sure ko wamaze gukora subscribe nyamba warabikoze naho ducendeye kuri like, hama aho tureke ko turi kumwe 5 mukoza muri commentaire gufyonda cyangwa kuduza imitima canke amashugwe ukatwereka yuko turi kumwe 5 kuri 5. Rero muri kino nganda singomba kubarambira narigeri mu gatondo n'ibinshi byo gukora. Reka dukuhere ngaha muri Tetware ya Karehe. Muri Tetware ya Karehe amakuru adusumira nuko ku munsi w'ejo FRDC yishe abasikere batari bake b'igihugu cy'u Rwanda ndetse birangira ibambuye n'ubuce butari buke. Amakuru tumaze kumenya nuko abasikere bagira kuri 27 nibo bamenyekanye ko basize ubuzima mu migwano yabaye ku munsi w'ejo ngaha muri Tetware Karehe mu gace bito Kisunguti muri groupement ya Ziraro. Ahare muri Kisunguti amakuru yagaragaye canke imirambo yaborekanye ejo mu masaha y'ijoro y'abasikere b'igihugu cy'u Rwanda ari mirambo igera ku 27 ikaba hageze mu masaha y'ijoro icandagaye atabaraza kuyitora, ariko abari ku mirongo y'ugamba ndetse n'abe n'igihugu bahari baravuga neza yuko bivuganye ishamba zitari zike, ahubwo bari barindeye yuko buca kugira ngo bashobore kuraba iyindi mirambo canke abandi basikere b'igihugu cy'u Rwanda aho bagiye baragwa mu mashamba uri abakomeretse vyase ko biruka ndetse n'abahapfiriye ku mirongo y'urugamba. Ibi vyose nibindi ni vyabereye ngaha muri Tetware ya Karehe mu gace muri Kisunguti muri groupement ya Ziraro nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Abene igihugu baho bavuga yuko nubu bagifite ubwoba bwinshi cyane kubera ko nibizeye neza 100% yuko zinunyesha mbazu Rwanda zoba zavuye ngaha muri Kisunguti aha muri groupement ya Ziraro kubera ko zari zarameze nk'izabariye umutima. Abene igihugu ntibari bacishira ngo bizane kubera ko ukungene baba traumatiza, ukungene bafatwa nabi n'izinyisha mbazu cy'u Rwanda ziri muri ino micungararo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero twaza kubatohoriza nibwamara kuronka amakuru yaho yizewe tubabwire abashoboye gusiga ubuzima ku mirongo y'urugamba bamaze kumenyekana hejuru y'ico gitigiri ca 27 kubera ko murumva neza ko bavuze yuko hari abandi bashobora kuba baguye mu mashamba batabonywe. Aya n'amakuru twahabwa n'abazarendo bari ngaha ku mirongo y'urugamba bibereye neza kuri tele bariko barabikurikirana 5 kuri Kagenzi kako. Rero ino nkuru yo muri ngaha muri Mikenke ni nkuru novuga yuko yakomye mu nkokora inyishamba z'igihugu cy'u Rwanda kubera ko barazikubise ugeza yaho bazambura ibigwanisho bitari bike ndetse bazambura nako gace bari barimo, aho tutibagiye neza yuko n'udufungurwa bari bafise ngaha muri Ziraro aha muri Kisunguti bagiye atandi kilo cy'ibiharage birukanye. Ibi byose rero byaciye bihinduka hasyo ya Wazarendo nkuko Wazarendo yanyandikiye kabisa ahindukira mu audio yishimye ivuga ati twaraye tugabanye akandi gace twirukanye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero ayandi makuru tubabwira muri kino kiganiro nuko inyuma yuko ku munsi w'ejo tubabwiye yuko inyeshamba z'u Rwanda RDF zigavye ibitero kw'ivuriro ryo ngaha muri Mikenge aha muri Minembwe. Ico gitero kigahitana ubuzima bwabe n'igihugu batari bake abari baje kwivuza ndetse n'abahakorera. Twagiye kumenya neza yuko FRDC nayo yakoze akantu kameze nka revenge maze igakubita inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kino gitero c'inyeshamba zagavye ngaha muri Mikenge ku munsi w'ejo
tubabwira neza ko cyari igitero gikomeye cyane kubera ko amakuru yizewe avugwa neza yuko zino nyeshamba zahakororeye muri bino bitaro amabombe agera kuri 2 si rya mbere kandi si rya kabiri inyeshamba z'u Rwanda zari zikoze ibintu nk'ibi twe tumaze iminsi tubibona ndetse tubimenyereye ingene bakubitwa bikarangira bagiye gusiga imfane cyangwa bagiye kwita ku bene igihugu bikarangira bahitanye ubuzima bwa bene igihugu ndetse n'inka bikaba ari byo bamara malaria ko rero ngaha ku munsi wejo barashoboye kurasa abantu batari bakiri ngo tutarose amashusho avyerekana ngaha kuri hopitale nkuru ya Mikenke barahitanye ubuzima butari buke ariko FRDC mu masaha y'umugoroba nayo ntiyorohereje nabukebuke ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru yo yabandanije adushikira amakuru ava ngaha muri Minembwe avuga neza yuko FRDC wazayone n'ingabo z'u Burundi bakoze igitero kidasanzwe ahasanzwe hari uburindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kwako ndi bavuga ati ngo ni militanima niko zino nyeshamba z'u Rwanda zatatswe mu buryo budasanzwe aho bwagiye kuja mu ijoro imigwano ikirimo nkuko amakuru ava hariya mu Minembwe abivuga amasaha y'ijoro hageze kabisa imigwano ikirimo nubwo tutabashije kumenya ati FRDC n'ingabo z'ubundi bazarindo bageze Haisite bimeze gute vyifashe gute ino nkuru n'inkuru zo kokurikiranira kuri no musi kugira ngo tumenye uko ku munsi wejo vyagenze atampungenge ndetse atana kibazo na kimwe tubabwira ivyashoboye kononekera tubabwire Haisite ndetse tubabwire na statistique z'urugamba uko zagiye ku munsi wejo najya tuzi neza yuko hariya mu Minembwe ari wabo watwigwaneho ari wabo wa M23 ari hicumbitse Rede Tabara nzabampema FNL yose mubamuzi yuko iba yiturije muri buriya buce ikirafashanya ndetse bari kwaririra n'inoti bahawe na president w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore gukurikirana bino bibazo biriko birabera hano mu misozi miremire ya Haut Plateau territoire ya Fizi muri kino kiganiro kandi nababwiye neza yuko nza kubabwira kukijanye n'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda bari basanzwe bari muri Cabo Delgado hariya mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique bongewe ikiringo cyo kugumayo inyuma yuko Leta Zunze za Amerika n'abasanzwe babafasha babafatiye ibihano bababwira neza yuko atafashanyo bazigira gusubira kuronka ariko twagiye kubona Perezida wa Mozambique nyamba nihenze mu misizi yarakoze uruzinduko aza mu gihugu cy'u Rwanda ivyo bayaze nta wamenya ariko turabona neza ko ivyo bayaze ari byo kugira ngo aribo nyene bashobora kwihembera igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda nkuko muriko kana rero biciye ku muvugizi Prito biciye kuri ministre w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda Olivier Dungirehe cyangwa Olivier Jean Paul Dungirehe yaratangaje ku munsi w'ejo neza yuko ingabo z'u Burundi zigiye Prito ingabo z'u Rwanda zigiye gukomeza ubutumwa bwo kugarura amahoro hariya muri Cabo Delgado mu gihugu ca Mozambique nkuko mwabandanije muriko murabikurikirana rero sinorinda kubabwira vyinshi ariko kandi babwiriye ko ingabo z'u Rwanda zigiye gukomeza ubutumwa canke zigiye gukomeza ibikorwa vyazo hariya muri Mozambique mu nkundire ndaberekeze kandi ku mirongo y'urugamba neza na neza ngaha muri Nord Kivu aho ku munsi w'ejo novuga neza ko hasubiye kumeneka amaraso menshi cyane mu migwano yahabaye ndetse igahuza inyeshamba z'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC ni neza na neza muri Katobo aha ni muri territoire ya Warikari abasoda benshi b'u Rwanda biravugwa yuko baguye mu gitero cyo kwivuna ingabo za FARDC kuri wa 20 Rusama uno mwaka turimo neza neza muri territoire ya Warikari muri Nord Kivu aho igitero cy'inyeshamba za AFC M23 cyaburijwemo na FARDC ngaha muri Katobo imigwano ikomeye yadutse kuri uyu wa kabiri gerekezo rya 20 Rusama hagati y'inyeshamba za AFC M23 n'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC zifashijwe na Wazalendo hariya muri Katobo muri groupement ya Kisimba turi neza na neza muri Nord Kivu territoire ya Warikari nkuko amakuru ava mu nzego z'umutekano n'abakuru b'imico kama abo muri ako karere abivuga izo nyeshamba zaturutse aho bitwa muri Karonge ziturutse muri Karonge na Ihura ndetse na Rusamambu zatanguye igitero mu gitondo zigaba ibitero ku birindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo hariya muri Nord Kivu ibibunda bikomakomeye n'ibigwanisho vyoroshe byarumvikanye muri ako karere gushika igihe cy'isa 9 z'umuhingamo nkuko vyemezwa n'amakuru atandukanye ava muri ubwo
buci. Ivyo vyateye ubwoba bwinshi, ivyo vyateye ubwoba budasanzwe mu bene igihugu muri Katobo no mu mihana ikikije. Abantu benshi babonetse bahungira mu mashamba kubera ubukomezi bw'imigwano canke ukungena imigwano yaririmbanije muri ubu buci. Nkuko ayo makuru abandanya bivuga, izo nyeshamba zasubijwe inyuma na Wazalendo na FARDC gushika ku birindiro vyazo vyari imbere aho bitwa muri Kalonge, Rusamambu ndetse na Ihura. Hariko havugwa agahengwe k'umutekano kadakomeye muri ako gace k'imigwano. Katobo iracari mu maboko y'ingabo za leta nkuko amakuru ava ku mirongo y'urugamba abivuga. Bamwe mu bahinga mu vya politike n'umutekano bavuga ko inyeshamba za AFC M23 ziriko ziragwiza ibitero mu ntumbero yo gusubira kwigarurira ikiraro ca Minjenje gisanzwe kirinzwe n'ingabo za leta hamwe n'abafatanyabikorwa bazo. Igitero c'Ikatobo kibaye haciye amasaha 28 gusa habaye ikindi gitero cahitwa Canjikiro muri ako karere nyene, aho izo nyeshamba zasubijwe inyuma gushika muri Ihura n'ihuriro rya AFC M23 n'ihuriro rya FARDC ndetse na Wazalendo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ivyo novuga yuko ari amakuru ariko aravugwa canke ariko aragenda asakara hagiye atandukanye ava muri Nord Kivu, biboneka ukunanirwa canke ukunanizwa kw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu bice byose bariko baragerageza kwifatira, aho mu buriko mwumvise yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zagavye ibitero kugira ngo bikunde zishobore kwigarurira kino kiraro ca Minjenje gisanzwe gicunzwe n'igisirikare ca FARDC nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Twababwira nuko mu gihugu cy'u Rwanda imiryango itari mike ibandanya akubura babo bagwa mu migwano irikirabera mu mashamba yo mu gihugu cya Kongo, cyane uruvyiruko ngo rukiri ruto cyane. Abo bana bariko barapfa cyane ndetse n'imiryango yabo ntikiratahura ico bano bana bariko barazira. Akana kamwe mu message narungikiwe nabo hakurya akanyorambe ati bwana Cody the Black amutugiriye ubuvugizi nukuri ugwaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda ruriko rurahera, ruriko ruricwa, rutazi ico ruzira. Aragenda muri Kongo ariko ntagaruka, tukumva ngo yarapfuye ariko tutigeze tubona n'umubiri wiwe kugira ngo dushobore kuja kushingurana iteka. Munibuke neza yuko mu Rwanda umusikare wawe cyangwa umwana wawe afiriye ku mirongo y'urugamba ata misi y'ikiriyo yemerewe kubera ko batabagomba yuko bishobora kumenyekana, abatari bake babimenye kugira ngo bishobore gutanga ishusho canke abanyarwanda bashobore kubona kure bikure kandi gasuzuguro n'akagaye leta y'inkotanyi iriko irabashira mu gufata abana babo bakabashora mu ngamba batazi nabone ico bariko baragwanira. Aruhande y'iyo nkuru ku munsi wose twarabashikirije inkuru ya drone y'akamateo kajya gashobora gupima ubushuhe bw'ahantu, gashobora gupima umuyaga n'ibindi kaguye mu gihugu cy'u Burundi ku munsi weje nabasiguriye kubijanye nakajya ka apareye uko gakora. Ndazi neza yuko mwagatahuye ariko ndashobora kukabashongera kukababwira ukungene kajya ka apareye gakora ku bantu bagize amakenga yuko cyo bari gitero inyeshamba z'u Rwanda zagavye mu gihugu cy'u Burundi. Akajya gakoresho bakita radio sonde canke utuma twifashisha mu gupima ikirere, bisobanura neza yuko canke arakuma gakoreshwa kitwa akamateo gakoreshwa mu gupima umuyaga, mu gupima imvura, mu gupima ubukari ndetse no gupima ikirere uko kimeze, kahita gatanga amakuru ya station kubajejwe bijanye n'ikirere, gutunganya ikirere. Ndibaza mpora muyibona kuri RTN bavuga ati Mateo yuno umunsi bimeze ku ejo bizoba bimeze ku rero niki kano kantu kakora, ariko bidasobanura neza yuko hari ikidasanzwe inyeshamba z'u Rwanda zoba zagombye kurungika muri ako drone cyangwa muri ako kagenda joro. Ayo makuru turacayatohoza. Amayeri y'ingamba ni menshi mu minsi twaravuze yuko abasikere b'u Rwanda yinjiye mu Burundi yaborewe, ariko kano kadrone nako tuvuge yuko kari kaborewe cyangwa we karakoriante yakoriyanse nabi. Aya makuru cyangwa n'amadote twese tuba dufise, ariko ino drone yashobora kubitagenzwa na kamwe, ishobora kuba yari ifise ikindi kintu igamije ku butaka bwo Burundi. Ndazi ababijejwe cyane abo mu nzego z'umutekano bariko baragerageza kumenya ukuri
kubijanye naho kamateo cyangwa kagenda juru kafashwe ku munsi w'ejo hari Butanyerera kakorotse inzego z'umutekano zikaba zaciye zihagera kare atakiraho none kara ndetse n'iyakwa drone ntaco kashobe konekana mu byo nasomye bivuga neza yuko ataco konona atakibazo na kimwe cyaho ka drone murumva neza yuko twogira icizere ariko bidasobanura yuko duca twijajara cyangwa ngo tujyame umukondora zosi kubijanye n'amakuru abari karavugwa ku mirongo y'urugamba. Kandi intambara ya M23 RDF ku munsi w'ejo kuva isaha 12 zo muri gitondo cyo ku wa 20 Rusama u Rwanda hamwe n'ihuriro rya AFC M23 twigwaneho bariko barakora ibitero vy'indege n'amabombe mu misozi miremire territoire ya Fizi. Ivyo bitero bikiriko birabandanya gushika ubu aho amakuru avuga neza yuko n'uno munsi hazindutse hari umuriro bikaba byari basivyeje ku basivile bari baje kwivuza ino nkuru naye babwiye yuko bino bitero vy'inyesha baz'u Rwanda vyagavye byashoboye guhitana ubuzima bw'abasivile batari bake nkuko amakuru yacu abandanya bivuga. Ndetse ngo bakubaranda cyo kubabwira vyinshi mu kurangiza ino nkuru kandi babwire neza yuko ku munsi w'ejo muri ino joro ryakeye saa 2:35 abasoda benshi kandi benshi cyane b'u Rwanda ba RDF bariko barinjira muri Bukavu precisement muri kabitwa Sayo. Rero ibikuka turaza kubandanya kubatohoriza tumenye icabosike b'u Rwanda binjiye ngaha muri Sayo bari baje gukora. Ndagusabe gutushone subscribe utarabikora like na commentaire babikenewe ku bwanyu kugira ngo ubandanye tukumwe 5 kuri 5 Code de Black. Iyi ni B Info News, iyi ni Code Empire. Bye bye.